Nubwo ari muto nuke gufata iyi yari show uvuga yuko show yari irimo abantu benshi cyane na cyane cyane ko yari show ya gusa haraje abantu benshi cyane. Wiz Designer uno munsi twafashe umwanya turamubaza ati byari bimeze gute, yagize icyo avuga ku bijyanye n'ivyabaye ku munsi w'ejo. Yari show uvuga yuko yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane, ariko kubera iki show ya gusa, show atamahera batanga mu kwinjira bashobora kuja kuyikorera mu kinama. Vuze niya impamvu itumye mvuga ati mu kinama. Mu kinama icambere n'ahantu haba abantu benshi cyane, n'ahantu haba abantu bakunda umuziki, n'ahantu bakunda ibintu vya show. Gacho twarayo show yo kubuntu. Bisigura yuko umuntu wese ategerezwa kuza muri iyo show. Isho itegerezwa kubamwe akajagari. Isho bari bateguye kwizobera kuri stade Ntwari, ariko baza kuyimurira mu kinama. Wiz Designer agiye kuri stage, byari ibintu bikomeye cyane. Yagiye aravuga amajambo menshi atandukanye, na cyane cyane ko mu kinama hari abafanzi biwe cyane, hari abantu benshi bamushigikira. Wayisho ishobora kujyamwe abaririmbyi bangana kujya. Abaririmbyi bari benshi cyane. Kuririmba umwanya byari bigoye bivanye nuko umuntu wese bashika kumuha umwanya muto kugira abandi bashikirwe. Show bimeze gute? Wiz Designer yavuze byinshi n'umubabaro udasanzwe. Yavuze byinshi cyane. Big Farious yaririmbye imbere, yaririmbye hakiri kare. Wayishobora kureka Big Farious yaririmbe kare, uzi yuko show iheze bantu ba Big Fizzo harabaza gutaha bivanye nuko Big Fizzo yaje kuririmba. Byagenze gute kugira Big Fizzo ashobore kuririmba imbere? Hama Sadbi ataririmbye, amabuye yari menshi cyane. Sadbi yaratashe mu yashikira kuri live ati ndahatswe. Amwe mu majambo yagiye aravuga ati mu bantu batumye je naririmba Wiz Designer rimwe niwe yabikoze, aridoga sana. Ariko mumviza amajambo menshi Wiz Designer yagiye aravuga, amajambo amwe yagiye arasigura bivanye n'ivyabaye ku munsi w'ejo. Sadbi yagiye ariruka ati ndahatswe amabuye. Bamwe bati Sadbi wajya umuhari kubera Big Fizzo yaririmbye kare, arateramisha abantu ibintu biraryoha. Ati Sadbi nawe yategezwa kuririmba, nawe yereka abandi bafanzi biwe nawe ko ashoboye. Na cyane ko hari abafanzi ba Sadbi bari baje gushigikira Sadbi. Sadbi yagiye ataririmbye ashikira kuri live, amwe mu commentaire nabonye kuri live yo bavuga ati Sadbi twababaye kweri kwagiye utaririmba. Ndahatswe. Haramabuyi baragukubitiriwe abanyakinama, mwubahwe abanyabuterere hariya, abantu bahariya mwubahwe, respect. Mwaramwerekanye yuko mudahangago. Amabuyi menshi cyane, hamwe wumva ibuye iri munsi ya stage. Byari bikomeye cyane, byari ibintu bikomeye cyane. Reka twumvirize amwe majambo Wiz Designer yagiye yashikirije mu gihe nari ndamuvugishije ndamubaza kuntu vyagenze kugira ashore kugira icyo avuze kuri bamwe bafanzi batari bahageze, bamenye byinshi byabaye kuri we. Mbega byari biki nibiki byari ko birakurikirana, byari bimeze gute, na cyane cyane ko hari bamwe batari bashije kuhagera kugira bumve impamvu inkozi y'amarere y'ivyo bintu byose. Aho Wiz Designer amwe yagiye aravuga amwe majambo ati no gufatwa nabi vyarimwo, ariko ku bakunzi ba Wiz Designer bari basaze ati nagumeyo ni mumureke, mutamuretse show irahagarara. Uko babivuze niko vyagenze, uko babivuze muri show niko vyagenze. Show irahagarara, Wiz Designer tutamubonye asuye kuririmba. Wiz Designer amosozi yari menshi cyane, yararize. Umugabo atembama amosozi aja mu nda, ariko Wiz yararize vraiment biraboneka. Ugerageje kuraba image, Wiz yararize bivanye n'ukuntu ngakwe kuri stage. Bamwe bakavuga ati umwanya wari muto, hari asigaye Sadbi kugira aririmbe kugira bice bihera. Wiz yari kuva kuri stage acaririmba Sadbi. Baguma mubwira ati umwanya ashize ngorega wa mukobwa urakabandi barasaza abanyakinama buterere mutakura mwubahwe. Gwerega wa mukobwa urakabandi nkundukuntu
reka tumvirize amajambo amwe Wiz Design yagiye aravuga bijanye cyangwa bivuye ku vyabaye ejo kubisanga isho zabaye mu Burundi zose nijya mbere habaye ibisanga nk'ibi isho ya mbere irimwo ibisanga na Sadbi yaravuze ati security ntiyari ikwiye muri irya show bisigura yuko nabateguye show muca muvyumva Sadbi yavuze ati ndahaswe ego bro hatari kabisa ndo hivyo kene byagenze kwe ku munsi w'ejo burya tu ico nasanze abantu bose kwisi nidukundwa coko ukumwe shebye kuko anjinaye kuko nabiravye ngishika hajya bro naraje n'abantu banje dushaka aho twicara tubona ikibanza kiri vide acaboneka umuntu muri bajya ambwira ngo Wiz ikibanza cishiramo umwe ngo abandi bose bicara hariya ngo bavyari inyuma cyangwa bahagare ngo kubera ngo iki kibanza ngo Big Fizzo niwe yagifashe urumva ngo cyose urumva iyo ni zarawe ya kwanza no ico iyo akagare kambere mu bisanzwe bazongeye kunyereka nyishikaje jewe ndavuga nibi bikibazo canke nibi ngorane reka je nihagarire n'abagenzi banje hari inyuma ya stage nta kibazo urumva nkagira gushikirwa je ndaza turakora na ngo ni bon nta kibazo ndagenda hari inyuma nicara baturondera abafanzi bacu batuzanira udutebe ibaze service baduhaye bro service n'abafanzi nishika hajya bakibandondera intebe tubirangaye bazikura hariya muri VIP baziba baratuzanira hano twicaye turi abantu batanu turatekereza turapoesha urumva baratwara micro baratwara nuzeha bambe bacambwiye ati ngo Wiz ngo urabona ngo wacerewe je ndabagiye ati none nacerewe gute na programme je mama na rutonde gwari ngo iyi ni list ya programme ngo Wiz uza kuza kurimba ku mwanya uraze kurimba ku mwanya uza gukora iminota ivyo nana bakubwira ko umuntu wanguza ya masaha ukibaza none ibi bintu eske bifite programme ukwa urumva ngeze hajya abacambwiye ati ngo sorry ngo natwe ngo burya twacerewe ngo kandi byatugoye na organisation yabaye no yakwa ibintu nk'ivyo navuga ati nta kibazo bro ko je namaze gushika ku kazi ni wabona ko nkeneye ndaririmba kandi ndaririmba kabisa bambwiye ati ngo sawa baragenda Big Fizzo tarajaga bararirimba ba Wiz na Besto ba Fabilove ba Nestanish ashashigwa ko je nja kuririmba nanje ye kuririmba rero ewana babanza kwanza fata nabi mixage y'abadanseur barayikupa ugaza abadanseur bagira mixage batamba bakaja bayikupa bakayisimbisha bikambabaza d'abord ni isheke ya mbere kwanza uko n'ibintu baba bateguye gukora navyo bari bakubana navyo bakoze kandi kubera iki baguma badusunika baduhutisha ibiki man jewe ndagenda hajya urumva ndagenda hajya ngo banje kuri stage abantu barakomugwamo gose abantu barafata neza abashabiki bara supporting umuziki wanje barambona yuko nshaka kuririmba numva nyine nshaka kuririmba njyoherwa n'abantu byo urumva ndirimba ndaririmba nyaminga abantu bararirimba bararyoherwa kiwa mu DJ atatangura ko ikosa rya mbere kwanza ryatanguye mu DJ kandi atatangura kugirane kumupira ko umuziki sivyo anangura ko umupira ko umuziki ndabwiye ati bro mane ukugira ibiki wowe nyumviriza jewe ni nakubwira ukupe ni nakubwira uvuze apara kukupa umuziki ndiko ndaririmba n'abafanzi cyangwa ndiko ukupe ushiremo umuziki nshaka kukupa cyangwa umva yaguma agira ibintu byo kudabanganya kuri studio kuri nuzi kuri podium sorry hanyuma haciye umwanya ndiko ndaririmba ndashiramo akabanda avuga neye ega bamugongura akabanda abantu barawera ndaki urumva barawera naje kuri vibe nayo nifitiye ewana nayo mfise amazi kubera numva nyine ndyohewe ukuntu nsanga nashesheje mu bantu nkuko urabona abantu baryohewe ewana abire bacatangura kugumuka rero ngukuragumura abantu kuragira ibiki abantu bararyoherwa batangura kunyiganyiga nyiganza podium ibiki ibintu byinshi bro navuga ni
reka tuvuze umuziki rero. Abagira ati ndatangura ndamubwira ati DJ banza ukupa umuziki gato ndavugana n'abafans. Ntabwo kubabwira ni je ndivuke aho ngaha mu Kinama ndagiye kubura namwe no mushi kubona naje gukora umuziki ngaha nanifuza guhamagaza imbere y'abantu bashaka babona umuhungu wabo cyangwa iwabo ari gukora neza muri no industry tugesho none tugesho nshaka kuririmba mode avion bro bacha barahaguruka abafanzi bose bashyira amaboko hejuru baragira vibe nyine baranyereka urukundo rudasanzwe. Nimba rero batanguye kumva jalousie yajya nca numva baraje umumsi nimba umukobwa ngo merci with designer ngo merci beaucoup ngo tumubise ngo King ngo Sabi ngo aririmbe man ndabwira ati none gute mushobora kumamagarira ko umu artiste Kinga si bien Sabi the brother ndamubaha fizi ndamubaha abantu bose ajya turabubaha none kubera iki je mutamaye agaciro nk'umu artiste wundi kubera iki mutondeka je ndirimbe bafizo bararirimbye iminota urumva bararirimbye iminota ndafise indirimbo zika kuri 5-6 ndashobora kugira na 15 minutes 20 minutes mugabo mu 5 minutes 3 minutes ari ngishika kuri stage mu kimumura urumva rero abafana bavyumvise uko baca baraduka bose ati nibishoboka niba mureke umwana aririmbe ni mureke umuhungu aririmbe ni mureke umuhungu aririmbe nibishoboka mugene ko bihomba ni mukure ngaho tubone kacashaka rero bazana abasekirite bankureho yo bazana abasekirite rero ngo bankureho ndananirana ndavuga ati ni mundiki ndanga ndagara just nagwanye urumva kuko maze kwanga abadanse bandi bashaka kumproteja ngo ati mushaka kumuterura nkuko mukure bon kushikaho mbona yuko ndatangura kurira imbere kuri stage ndarira abantu bose bari agenda naho na mu maso ndabona yuko bababaye no kubona uko ndiko ndarira ndicara kuri stage ndifata amaboko ndifata ukuntu nyine ndaberekane ndababaye ukuntu kiva bro guys nukuri ibintu byabaye ejo nukuri abantu bashobora kwiyumvira ko nawizi ngo yaje ngo yaburewe ngo bigiwe nukuri Imana abanzi baranze abo turi kumwe hajya baza ba Waka Light TV baza barandiri promoter baza abandi baraje aho twicaye na nzoga je ariko ndanwa niko ndinywera kinju y'amazi urumva na timu yanje bose bagati nzoga tunanga nzoga tukunga dutashimye rero twikaze ubwo nagiye kubona abantu bose bavuga ngo wizi ngo yahorewe ngo ibiki cyo tabareka ufite byarambabaje cyane gose hama ikindi nuko uko byace bigenda naciye ndiko ndarira ndi kuri stage ndababara abanyagihugu ko bankeneye ko turirimba tugira icyo baryohewe abantu bana bagashaka kumva kuri stage ku nguvu ndavuga ni maze tuve kuri stage katugende ibana mvuye kuri stage abanyagihugu batora ibibuye batora sinzi bivu batora ibiki barahombesha sho bavuga ati naho ndi mu artiste dukeneye ni with designer ni mureke ibintu nk'ibyo urumva kwa murahaba ingwano rahava polisi zirajamo abanyagihugu abafanzi banje bajyanye muhira baramproteja isika no ku modoka nduri imodoka ndataha rero icyamba baje nuko imbyutse nuko naje nsanga amapage menshi cyane peut-être ndashobora kuvuga ari abayi hajya canke ari abandi batari hajya nasanze bariko barapostinga izina ryanje ndikubi bamvuga nabi bagira iki bikambabaza mu mutima nkarira aho ndi nicaye mu gitanda nkarira niyo mpamvu ndi kukubwira bino bintu kaka ni kubera nyine byambabaje rwose ku buryo tushobora kubitahura mugabo buri kintu cyose kirafise imbere kikazogira n'inyuma n'iherezo nimba abantu bazobona yuko ndi umubandi ndumuki nta kibazo ariko nimba Imana izo kuri kwanje nabandi nyine bashaka kumenya ukuri abayamene Imana izomenya ukuri maze icishije inzira maze izobeka abantu yuko ko ari ukuri with design bakora murenganya urumva kuko ndabya amapost za silence vibe zande amapage menshi ngaha cyane za Buja FM
sinzi nimba ari baki abantu benshi cyane gose nabonye amapost bapostinga bamvuga nabi ngo biki n'ibiki ngo ndi umunyarumongi ngo ndakubaze nka Starboy we tumaze kugendana kenshi abantu tumaze kugendana nga baranzi aho jewe ufite baramubona yuko je ndi umunyarumongi ndomoki ariko je ndafise ubuzima bwanjye Starboy je ndibeshejeho ndabaye for myself I know ndigwanira na management fise urumva ikintu cyose ndonka ubugari ndonka n'ingufu yiwanje nshiramo urumva na contrat mfise umuntu washobora kubangarurira ngo ndihira inzu urumva man ukacubona umuntu ajanga wakora gutunga umunyarumogi ahubwo urumogi je nitabisi zingire bashira ku muntu umva bro umva ko ibyo bintu nyene bibabaza ukuntu mugabo ikibazo ndabasengera ku Mana tu nkavuga ni reka ama platform yose canke ama bambe ama social media yose ama page yose yumva yuko ashaka konona just izina ryanje basi shaka gupromoting izina ryanje ribi mu bantu rivuge abantu basi banyerekanye mu bantu yuko ndi mubi kuko ivyo nabonye yuko mfise aba enemies benshi cyane urumva ni ikintu cagize ni cyamaye nanje wiz design kuba be careful mu bintu byose uzocamo shobora umunsi mfise wo kwizera nuko byagenze shimire abariko bara proteger shimire abariko bavuga neza shimire abariko bamvuga nabi nabo nyene kuko Imana ivuga ati ombea na do yako umva ngira bazogera igihe nabo nyene bazobitahura ibyo bariko barakora batari byiza kandi ikindi ni uko nzi neza yuko mfise talent Imana yashizemo kandi nimba ari success naronse ni Imana yabigomvye ko ndayironka sinibaza yuko jewe mfise jalousie n'umu artiste n'umunga cyangwa umu presenter cyangwa umuki bose ndabubaha ku giti cyabo nanjye ndifuza abantu bari ku giti cy'iwanje